turakwiye kuba abamama baryoshe abantu bashobora kwamura kubugwa neza, kwamura ku rukundo, kwamura ko umunezero, kwamura ko kwirinda, kwihangana, bakagira icyo badukuyeko batwamuyeko. Urazi umuntu ava iwawe akagenda abonye ati uyu mumama arashyira isoni, n'uwundi ugendera ukavuga yo icyo nanje nkaca bugufi nka kujya kwiwe, icyo nanje nkamana umunezero kurya kwiwe, icyo nkamana amahoro, ukagira icyo umukuye, icyo nkagira urukundo nk'uguyu mumama, ukagira icyo umukuyeko. Turakwiye kuba abamama bama ivyamwa abandi bakaturyako, uhereye ku bagabo banyu, uhereye ku bana banyu. Abana bo tutegeza kubaha ivyo dufise, abana bakatwamurako kugira ngo nabo bazobe beza ejo, kuko tutabamiye ivyamwa vyiza uyu munsi abana ejo bazowumururazi kuturusha, kuko muraza abo tuvyara baba ico turi expose, baba ico turi. Nitwa baba mama b'inzigo, abo tuvyara bazoba expose inzigo. Kandi nta mumama yonezerwa umwana wiwe abaye mubi akazoja kuba ku rugo zikaba induru, umwe adahuza na inabukwe, umwe agumana n'umugabo, umwe agira nta muntu yobinezerereko. Ariko mumenye yuko ivyo turiko turabaho uyu munsi abana nivyo bazoba, uko turiko turifata uyu munsi niko bazokwifata. Twari dukwiye kuba abamama beza kugira ngo abana bacu nabo babe beza, baze bame ivyamwa vyiza nabo ku bandi. Burya hari abantu baryoshe, hari abamama bazi kubana neza n'abandi, bamana inyendamuvano, utora urupapuro ukarudeplasa ngo imisi yose wewe wama wandondeye, imisi yose ibintu vyanje, kwitiza stilo yiwe mukabipfa, ishavu, amajambo iki, kubera niko ameze. Bene uwo muntu usanga ataryoshe. Ariko hariho umuntu usanga ari umugwaneza ku kazi, ugasanga n'umuntu aryoshe, ukorana nawe ni wabahiriwe, ugasanga n'umugwaneza. Ibintu ibibaza bigira bito, ntakuza ibibazo, ntakuza ingorane. Ega hari umuntu agira ingorane ukamubura aho wamubonye, akabahitanisha mwese, akabahitanisha. Ariko uyu muntu yashize umutima ku ijambo, no mu gihe cy'ibibazo urashobora kumwamura ku icyamwa cy'urukundo, no mu gihe cy'ibibazo urashobora kumwamura ku icyamwa cy'ubugwaneza, no mu gihe cy'ibibazo uwo mwamura ku icyamwa cy'umunezero. Kandi afise ibibazo, afise ingorane. Kubera iki? Erega vyagezwe yashira ku mutima, aribuka nimba agize ikibazo. Hamwe n'ivyo nubwo habaye ikibazo, ijambo ry'Imana rivuga uko, iryo jambo rikamuhumuriza, ubugwaneza bukabandanya.